uko ndabibona abakinyi muri club kubona kubwiye twazifata nka famille, donc equipe wumva ko ari wewe nyene ari iwawe. Mu ma club ntitwakinira amahera ariko twakinira nyene kubavuye muri equipe yawe. Nitwaronka amahera gutya mbwa twakora ibintu byinshi bavyumva, twakora ubugenzi, service. Igihe kibi nagize muri Dinamo mu maratoze coach wacu Mastio twarabaye cyane kuko n'igihe yaragwaye igihe gito, n'igihe yaragwaye tugiye kumuraba twadufise sortie uja mu Rwanda, kandi tubona ko ari agwaye, aratubwira ati nimugende ndababona muri finale nzoba naje. Turagenda turakina, turakubita umupira, turashika muri finale, turamurindira turamubura. Federation sinoyirenganya kuko urumva nta budget ifise yo kubaka ikibuga. Je nitwa Charles Nihorimbere, batazira Cuma. Muri milieu ya basketball benshi barazi Cuma. Charles Nihorimbere izwi cyane mu kazi aho twakoranye na muri famille. Ico gihe yaravuye ko sino kubwira kabisa nitwa Cuma, ariko ndafise umuhungu yitwa Batazira Cuma nawe nyene. Sajya cyavuye ko muri basketball jewe na kinyi imyaka 12 muri club Dinamo kuva 1994 gushika 2006. Jewe bamuze muri basketball nto bazigezina yego. Muto bwanje kiri muri primaire nakunda gukina football, twarakina akantu kitwa handsball, aho twiganya cyakamenya ari bayita entouche, hari basanga muri recreation iyo tugiye gukina saa sita, hari basanga nsize no gutambifura kandi n'abafi ishuri ndi muri handsball. Hanyuma nk'abandi bana bose nakina ikintu yari hari y'abana nyene, ariko hari football siva ko nari nkomeye cyane, nari mfise imbaga ntonya mugabo ndya naranyaruka. Niyo sport twari tunabona shobora kunezereza. Muri iyo myaka jewe rero ntoye concours muri 86 nanga kwiga nditwa mu Rutovu, lycée Rutovu, ariko normal de Rutovu cyaba lycée Rutovu monye. Yari ishure iriko ibibuga byinshi ubwoko bwose, ariko bimwe volleyball kiremba, ariko bimwe volleyball, football baragerageza, ariko imipira y'amaboko volleyball na basketball aho niga mu Rutovu byari bikomeye cyane. Hanyuma ndi muri cycle inférieur, basketball umva yari amatere menshi, mugari amatere yitwa ya cycle inférieur, kumena kubwira nyene sinaye bwakore cyane, twaragira tukarorera tugahaba bahagaritse. Nibuka yuko muri 8e nacenja kuja mu igoro gufata football, nacafata lycée Rutovu muri ndabona aba gardien wa football cycle inférieur, muga kakina basketball kubera ikiremba muri vacances ari tira basketball kabigira vyose. Iyo basketball ndayikina 9e 10e, aho rero namutagiye gukinira cycle inférieur basketball kubera bari imbere yanje, urumva bari bamaze kugenda ama supérieur, cyangwa na football mu igoro na basketball muri cycle inférieur Rutovu. Basketball sinatanguye Bujumbura kuko nabikubwiye nyumva ntari muri football muri vacances ndaza gukina basketball bya bindi by'abana byo guhaba, ariko
nshitse muri 10e neza namaze kuri muri equipe ya Lycée Rutovu ya cycle inférieur. Hanyuma cycle supérieur naho rero urumva naciye mbandanya nkinira amashuri nagiye ko naciye pereza Lycée Bururi. Aho niho nakinye basketball cyane gose ku buryo rero n'abana ba Dinamo bambona kuko nahejeje premier muri 94 nzi Bujumbura shikira muri Dinamo. Nsubiye inyuma burya kuganje muri Dinamo habaye na muri 6e primaire ndari umuntu akunda amakuru y'inkino nkize mu miso zanyu kandi ndacayakunda ku buryo numviriza amakuru y'inkino havuga witwa Tarcisse Harerimana Meganica Bonfils kuri radio. Rero nduva muri 6e numva ko Dinamo izoduga gukina i Bururi nayo muri primaire ubu ndacamva muhira rero iwacu na centre Bururi hari ibirometero nka 6 centre 67 canke ndakora Dinamo rero ikina ya na Lycée Bururi menga sinuka neza nonatawe kumenyera equipe twa Dinamo mu mutwe ngo urumva kumena kubwira mi supérieur mi secondaire excusez-moi twumva amakuru yagumye ndayumva ko nayibonye yari yaduze yarangumye mu nagize côté faible ya Dinamo niga mu Rutovu mu inférieur muka nkayumva amakuru y'inkino twarayumva nayikubwiye. Hanyuma rero haraba championnat national nsimbuze tugeze muri 92 haraba championnat national burya yarabaye zaraba bazita ama provincial ama equipe ya province siki sama equipe bumva bunye bavuga ngo ni provincial ngo ni province. Ico gihe 92 twari muri pool ya Dinamo province Bururi province Bubanza ndavyibuka na Muraga sinibuka. Hanyuma Dinamo iraduze guhura na province Bururi umva cyo genda kinira province Bururi niga muri Lycée Bururi baradukubita kabisa baradutsinda byinshi bavyumva batwa pressing atwa amaceri ba Charles ba Olivier ba Claude ba Louise ba Ego. Aho rero iyo match iheze naciye ngira connaissance ya yumu coach w'ico gihe nyakwigendera dratanzwe yitwa Ndomo Jeremy alias Mastiro yoro umwumva wewe rero aya match yaheze turavugana ndamubwira nti ishuri nigamwo wacambye ati niwaheza uzocumanuka muri Dinamo ubu ivyo ni byakuri okay karinji urumva sinzi ico barashine mbwa urumva byaye twakina basketball nyene ya ta system tuzi. Hanyuma rero iyo championnat national kirahagara kubera amagume abacambana ya basketball urumva amagume twanadikira basketball duhejeje rero enseignement secondaire manutse rero muri Dinamo i Bujumbura byo muri kitagura kaminuza. Hanyuma rero turabona na entraîneur amacha turaza muri Dinamo. Ndagutera akhistoire gato urumva twabonye ku telefone yari entraîneur mwiza cyane rwose ku telefone ndaza je nkaza nzi yuko nyine nakubonana acanshira mu kibuga muri entraînement n'abandi hariya nta masystem urumva ubwo nyene ucumva ko bitoroha hari gutambatamba ikibuga cyose ekra siju umva tarataza uronda umupira wose ahura umva ntivyanyoroheye mugabo amaze rero mu minsi mikenya ari ugukwegerako. Dinamo burya kiretse ko ari club ya basketball ya mbere famille igira kabiri umva kuva ico gihe nyene abakinyi nasanzemo baca ba frère ati bijya coach agize gutya giruku isi mikana zanamenyereye ico gihe Dinamo nasanze Olivier Ndayiragije mwene wabo Claude Ndayiragije tunyuma na Loise batazira Jambazi bazahe Justani twamutazira amasahani Gide nyakwigendera
yitwa Bishariza Vincent, hitwa ba Emery, hitwa Antoine, Kararuza Augustin. Kararuza Augustin mugabo yaje ansanga amaze amezi makenya kuko yavuye kwiga hanze. Hayimana na staff dufise staff nziza cyane, umuperezida w'amashuri Balthazar na son vice yitwa Harimesh Ferdinand, badufata nk'abana babo, yari famille kabisa. Na Jeremy rero wewe abantu bose bamuzi, yari basketball yamutwaye kabisa. Masitiro kubera ndayivuga, twebwe abakinyi biwe yadufata nk'abana biwe. Yari yariguze Dinamo, burya Dinamo yamugira iminsi mikuru, yari yariguze Dinamo, yari sa famille. Urazi yarakubazanye muri we, yaragusanga aho uba, usivye aca ku telefona, yumva ya telefone fixa nibiki, ugize agaprobleme yaba yashitse muhira, urumva yatugumye iruhande. Ugize nkugura hinyagayeho, urumva yakwitwara kwa muganga, byose yari toujours à côté de nous. Twamuzi hakiri kare mugabo jewe muri ico gihe novuga Masitiro. Basketball ico gihe rero umva kari mu gihe cyari periode y'amagume. Periode y'amagume basketball ntigeze ihagarara. Ama match yaraba, twakina match dimanche twakina saa 2, iyindi match kaba saa 4, samedi match ya 14, iyindi 16. Match yaraba pe, malgré la crise, hari igihe bibi, iyo championnat national kihagarara nayikubwiye, ariko championnat y'Ubujumbura muri ASEBAB yaraba. Kubera je ndibuka ico gihe periode yacu, uwo ndumire Jeremy yari professeur d'université ya ku college, ndimba ntihenze ari yatwara commission technique ya ASEBAB. Ama match yaraba pe. Jewe nkiza rero twari muri izo ekipe zine za mbere, hariho Muzinga, Dinamo, Runani, Foudre na Rumuri, hariho nitwa Olympique. Izo ekipe ndima ntihenze nizo zari zihari. Hanyuma nabona ko kwari gukurakuranwa, n'umunsi Muzinga yaratsinda, twayitsinda, Muzinga atsinda Runani ko twatsinda, jo twarutsinda, Rumuri uko nyene. Yari ama ekipe akomeye kandi bari bakomeye, twari dukomeye. Yego mugabo Dinamo ndabona kije gihe twaba turi swata ba kabiri, swata ba mbere, swata ba gatatu, twava ngaho. Muvuga dera system muri 94 hari abakinyi bakina muri Dinamo bari cyane. Ariko Maceri yagiye muri Amerika, hariho Charles n'abandi ari bamwe baragiye mu bindi, bari bagiye mu bindi bihugu, bari batashe. Muri Dinamo rero mu coach dufite yitwa Masitiro yararaje atabakinyi ndose, twari bari cyane. Numva je ntoshya mu barebare, aca atwigisha system yitwa zone press. Sisi kuzijya press none ijya zone defense do zone ijya wo iro asubira inyuma muri defense yiwabo. Twaca twigisha rero icyo yitwa zone press, tugafuzura ikibuga ijya zone mugabo kuri tele yose, ku buryo uwe wakina poste yose. Ntawe bwango je ngogiye kuri poste ngo ni pivoya, bari papa kwiruka. Iyo defense zone press abayizi barayizi ngene yabangamira aba equipe. Wahibura ko dutsinze bavuze sifflet final, bavuze pri hajya bahejeje, kuko twaguma turi amuvumo. Iyo twakina imyaka myinshi kandi yari ya defense nziza cyane, mugabo yasaba gutegura cyane.
twagira ama entraînement imisi yose, twagenda ku college imisi yose twiruka na entraînement rero kugira ube travail endurance na souffle. Ego pe sinokubwira umwaka mugabo ndazi yuko entre 97 98 hari umwaka twatwaye championnat rero tudatsinzwe. Hanyuma n'amaturume bari menshi no mutwara yitwara izaza tuza Sokabo za Onatere za OMS tunoza za OTB amasociety y'ico gihe yara organize amaturume menshi. Usanga haraho nibagiye ugasanga barashavuye kandi barakora cyane, ariko muri rusange ko nakubwiye iyo zone presse twakina hagize umwe atrisha yaba yiciye abandi, ariko ama post twakora ko vraiment twese twaragerageza, ariko ndashobora kuvuga nkaho twakinana nka Nitwa Olivier Ndahiragije poste y'umeneur. Si benshi maze kubona kuri poste y'umeneur kuri kwa Olivier bashobora kuba baramurushije ngaha. N'abandi muri rusange namwene wabo Claude Kidudu yari mu area mwiza cyane, rapide, athlétique, n'abandi muri rusange twarakora ejo badusavye. Muzinga rero muri 94 jewe rero harabo numva bakina neza mugabo ngiye twagiye usanga bariko barakukurukana baravuga ngo yeri yakina neza cyane, narayonye akina neza cyane kirenge pivot niyo ngabo kigobonwa muzi niyo ngabo yari kibambazi kabisa akina neza pivot. Murunani mo twahuye hari twa Kababa c'est un bon pivot akina neza, n'abandi nyene bakina neza muri rusange yari basket iryoshe cyane. Kuca mvuga harabona aba nibagira fatuko uko ndabibona abakinyi club kubona kubwiye twazifata nka famille, donc equipe wumva kari wewe nyene ari iwawe. Mu ma club ntitwakinira amahera, ariko twakinira nyene kuva muri equipe yawe nitwaronka amahera gutya mbwa twakora ibintu byinshi bavyumva, twakora ubugenzi na service nta vyinshi twasaba rero, ariko hari ama competition ya jeune ma sport urumva ntiyabura ya rivalité positive n'ubicyari nk'ubu. Ndabona nko twebwe ico gihacu twari abarivo bacu yari Runani twari nyine uko nyine mugari rivalité positive muzinga uko nyene. Rumuri yari abakinyi beza cyane na foudre, ariko nta bibazo birebire d'ordre organisationnel byari bihari. Haye association twa Sebab yari ama club de Bujumbura, association de club de Bujumbura. Nta bintu birebire mbona kabisa birebire byotuma bavuga ngo byari byo organize. Twarakina nyine pour l'amour du sport, hanyuma iba ya mbere igize amahirwe irasohoka twese amasorti menshi mu Rwanda, mu Uganda, ariko budget yana ari kibazo ico nico nova kuma budget yaragorana kuma equipe aba ya mbere. Ni vyiza ni vyinshi cyane honyine kuva iwacu Kiremba ku Mutandu kaza wumva ngushitse muri club yitwa Dinamo, nakoze ndemva mu radio urumva yari achievement gikomeye kuri jewe. Wahari iwacu Kiremba kina muri Dinamo equipe ya mbere ya kabiri, cyo wumva ko byari amateka. Ikindi naco ni nama victoire twagiye turagira ni menshi, ariko hariho nka victoire tugeze gutsinda muri 2000 dutsinze equipe yitwa APR mu Rwanda, barogaza tournoi yitwa tournoi y'intwari kubayita yabashakane twitsinze muri finale
twisinze muri finale yari match ikomeye akaba atari bagize mugabo turakabura kwatsinda indi victoire yaranezereye ni equipe match twatsinze equipe yo muri Seychelles ifise aba professionnel twarabona ko aba professionnel abantu bava muri za Zanzibar zande twabona ariko turayigira ya zone press ashaka kuyitsinda iyo match tutashobora kuyibagira ahanini nizo igihe kibi nagize muri Dinamo mu maratoze coach wacu Mastio twarabaye cyane kuko n'igihe yaragwaye igihe gito n'igihe yaragwaye tugiye kumuraba twari dufite sortie yo mu Rwanda kandi tubona ko ari agwaye aratubwira ati nimugende ndababona muri finale nzoba naje turagenda turakina turakwita umupira turashika muri finale turamurindira turamubura Imana tugarutse nyene Imana cyamwakira cyo gitatubaje cyane ko twabuze umuntu yadukunda cyane kindi gihe rero hato no kwibuka kurumva umu sportif il faut gagner il faut perdre byaba byabaye ama défaite najya nyene défaite akiwuha leçon ubutsinzwe Dinamo dutsinzwe yaba ari cigwa cya match kurikira twaba bara sportivement nta ibintu birebire n'ibintu novuga ngo nibuka kabisa cyo carambabaje muri iyo periode yacu nyene shana zayi zimeze twasuye kuzana championnat national si ugaruka muri 2001 ou 2002 championnat national si ugaruka sidebuka neza bora kwa naragiye rero ntashoboye gutwara championnat national twakiye finale kabiri n'ikina ariko ntaje gutwara championnat national yego abagenzi kumenyekana n'abantu benshi utari bo ngaha mu gihugu nabo hanze narabaye directeur technique national wa fédération ikindi naco urumva uri umu sportif magara meza ico gihe twari abantu bari donotse nyene hanyuma ikindi kubera sport basketball naje kumenya n'abantu ndaronka n'amahirwe kugira ama stage mu kazi kubera basketball namenye ko basketball kumuntu akora ati yakinye basketball ikatumuze tumushinga ibi kuja kwiga ahantu hamwe yego naronse inshuti n'abagenzi cyane cyane hajya rero ushobora kuvugira n'abakinyi bose bari bakina n'ubu birabishe kugira kugitayinga digake biva kuri wewe urumva uwo urume ugomba kubandanya mu mutwe ukabibona naho ugasanga umubiri ntukurikira uvamo malgré toi yego maze guhagarika muri première division na change nyene muri Dinamo nyene mu membre club baranshinga amabanga ya muri comité ya basketball ya Dinamo ndibuka Dinamo twari dufise club Dinamo B dusaba nabo muri B bari nyuma yacu hanyuma haraza ikampo nitwa Miru iragira amasezerano na Dinamo ku buryo abakinyi bacu ba Dinamo B bashaja muri Miru yari ya entreprise gurisha ama articles de sport hanyuma igiye muri Miru sinzi co carabaye Miru irasambuka umva abakinyi bacu muri B twari dufise muri Miru bacana nk'abatatana bamwe baraduga abandi baja bani ma club turamara nk'ikiringo c'imyaka ingahe atabe dufise
ikintu gishobora kunezerwa kandi barabambwira abamamba ati wagerageje naciye nja kurondera abana bakiri bato mu makartier ngari ya Bukinanira sasa turagira Dinamo B kirasubira vyuka ni ry'abaja n'abandi ba Bonfils ba Regis ba Buhanza niyo ciduga muri B ya mbere cyaduga muri A ni myaka iheze yagize amateka kuva 2015 gushika 2020 nibuka ko iyo Dinamo yari ihagaze neza cyane nabo urabona ko ibi za bala ntivyari bwagaruke ntivyari bwaze excuse ntivyari bwaze yari gusa rugugu kwandadiza ko rero cyo cyaranezereye cyane kurumva hajya ikipe idafise pepiniere bivuye à l'échec famille gira kabiri ndafise famille y'amaraso y'abavyeyi nabo tuvukana n'inshuti ico gihe nyine umva nkiri umujene umuyabaga famille y'amaraso ndi Bujumbura naciye no famille gira kabiri ya Dinamo nta mpamvu muri Dinamo hano nterera aho ndi kure izivyo nterera yarigeze andishimisha cyane ihacaraza ibibazo byo muri bar muri 2023 wambaje kiri cambabaje nico kirimo byambabaje aho umugwi wari ugeze nyene sur la scène internationale hacayinjiramo ibibazo itayivuyeko ariko iraba victime ibyo byarambabaje cyane ariko rero ihagaze neza irimo abana bakiri bato irimo abana b'abanationaux b'abarundi yego bayira rekura ko tuzazana n'abandi bo hanze ihagaze neza yanshimisha rero nashitse mu 2022 ariho club ya ville ndimwo mu ville abiri bahora bakina nyene samedi yitwa Ogeo iyo rero nayishikiyemo niyo nza ndengana n'indonore mu imitsi ndagira n'amahirwe barangira vice president wayo muri mandigira kabiri ico ndacizgiye kandi kizoba hariya nabonye yuko basketball ifu kwitangura kiri muto cyane kiri muto abavyeyi babishizemwo uburyo kurumva bisaba uburyo mu academy utanga amahera byose ni moyena ariko kuko ndiko ndabona basketball hanze kiriko ikirevuriwa cyane cyane muri communauté burundaise kakuja muri Europe n'amasport ya champion ihuze ibihugu babitanguye abantu nyene bakinye basketball ngaha mu gihugu vyitwa ko ya retraite hari ya hanze ariko biko birevya les esprits z'abarundi bari hanze je muri champion yera mu Bubiligi mu za Hollande kera hakina abantu bakuze bakitangura ubu n'abana bakiri bato ni kuvuga generation iharu irikicira inzira abana b'imbere n'ubu ndatswe ari abana bari b'abarundi bari hanze baronse nk'amabourse muri Amerika yara Philippe yuko ko nari detene narakwije agire ajagira kayewe ya mbere ya basketball nije twabikoranye ndavyo ko nari detete technique twashogenda gukina i Nairobi muri yo kayambere iyo urumva aca kwega abandi nyuma hari n'abandi ndi bagize na ryiwe numva kina neza ndazi papa wiwe ariko bizofasha n'abandi bari nyuma je ndizigiye yuko ni politiki ya balle simbi cyane ama federation ni ama babishamo inguvu ushobora gutuma kabana rero ari hariya akainteresa akaza bakina ndavyizigiye ko basketball mu misiri imbere tuba dufise akineza d'abord ama equipe akaba menshi jewe haribyo ntakubwiye nasinze ko nabuye kuri Dinamo ko ndibuka ico gihe twebwe muri zane 96 hacaza club yitwa Kern wambaje abakinyi ndakubwira bo muri zine za kera
Le Caire ndajya neza cyane ariko umukinyi yitwa Sambo cyo mu Gasimba cyane nawe ndabona ngasimba nkaho sinzi ko maze kumwumva kina neza cyane yasimba cyane agatanga ama contre attaque Caire uravutse mwumva iriyongeyeko Caire nayo irakina haraza new star izo mu Caire n'abakinyi beza cyane abo nyine bawumvise si basket nziza cyane iciza rero ndiko ndasaba mushikunda cuno nacunda binenga ko cyane organisation bugira goye bisaba uburyo bwinshi d'abord ama équipe abe menshi cyane habe competitivité nimwe nyene iri anye hanyuma les moyens my friend les moyens iyo sima dukinira ko ajya no gese kubona akinye myaka yose teri koma twakinira ko twe ico gihe yari district ari mu gipolisi hanyuma indi hanganye barazana ijya haruguru gikungu na département mu 2026 izo no kwibirambabaza kavuga none nzaba ngenda ntabonye na gymnase kwere cyangwa parke ya basketball abana akine ntibamerwe nako twabayeho urabona ko ijya simigi birato umwanya muto umwana mu kirato y'imipira ico pe n'umukunzi wa sport kirambabaza hanyuma organisation nayo kwimbakije federation sinoyirenganya ko kurumva nta budget ifise kubaka kibuga azogerageza babandanye basaba iyo boronka bo bafasha hanyuma iyo organisation ya bale yo ngaha ni Amstel basketball league biraryoshe kuronka uwo na entreprise ushobora kwisharja ya competition ariko wumvise ko ari imwe dufise nyinshi zoba nyinshi byonezereza abakinyi n'abamambre ko je ndarabanye n'abamambre bo ma equipe fatiye muri Dinamo ari jya bakimara muri Dinamo inzi neza ariko ndatswe no mu runani nuko no muri Caire nuko no muri New Star nuko burya hanini equipe igizwe n'abamambre ariko hamwe buronka ama entreprise kujya Brown yafashe championnat bwari ma entreprise akagira ama partenariat n'ama club ugasanga entreprise ifashe club ya publicité yotezura kandi byotuma basketball yegera imbere uko mpaye n'ibindi bihugu babona yuko